kuva ejo gushika ku munsi wa kane hagiye kuba inama rukokoma yo mu gisata c'indero. Iyo nama ikaba ije mu gihe indongozi zose z'Uburundi zemeza yuko inyigisho mu Burundi zatitutse. Ico no kwita mu Gifaransa qualité de l'enseignement. Umukuru w'igihugu yarabivuze neza aranasigura igituma inyigisho mu Burundi zatitutse. Ico rero nagomba gushikiriza abarundi bose na cane cane abazokwitaba iyo nama rukokoma nuko bose bo kwikwitagashe bakumva neza ingorane ziri muri gisata c'indero kandi bakumva yuko igisata c'indero gititutse bituma kazoza k'igihugu kazovamwo ingorane. Nshaka kuvuga iki? Kw'isi nzima mu bihugu vyose igihugu cubakwa n'incabwenge. Haba amabarabara, ari ukubaka amazu, ari ukuvura abantu, ari vyerekeye uburimyi n'ibindi. Ivyo vyose bikorwa n'abahinga babinonosoye bize amashure bakaminuza. Ikibabaje rero mu Burundi no munsi nuko igisata c'indero cacitse nk'uko kuja kw'ishure ari ukwiga gusoma no kwandika. Ibi mvuze siniko darega karimbi nta na gatoyi n'ibintu biboneka ku munsi twihweje ingene abitwa ngo baraminuje amashuri ya kaminuza bisigura ingene bavuga mu ndimi zitandukanye, ubumenyi ingene abategetsi bifata, kuko kwiga amashure no kwiga n'ingene umuntu yifata, n'ingene umuntu atunganya ibintu, n'ingene ategura ugwaruka mu kugwereka akarorero. Aho igisata c'indero kigeze mu Burundi kigeze aho umwasi ashaka. Muti none muri ico gisata c'indero ho kwiga iki? Icambere coco co kwigwa ni ico no kwita projet de l'école. Kugira kuja mw'ishuri bigira akamaro, vyigishe ugwaruka ubuntu n'ubushingantahe. Nk'uko kaminuza y'u Burundi yitwa Rumuri, murazi neza yuko abarimu, abatwara amashure, aba inspecteur bahabwa akazi, bahabwa ayo mabanga hisunzwe umugambwe baba barimwo, nabo benshi bakaba ari abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo rero bigaca bituma ivyo twirirwa turabona vyose, abana bashurashuzwa, abana bibigwa ibibazo n'ibindi bitajanye na za valeur navuga. Ivyo bazoyaga inyinshi zose bazoshikako zishigwe mu ngiro, ntaba amasigara cicaro, ntiturabansi b'igihugu oya na gatoyi. Iyo mutavuga rumwe n'umuntu, iyo mudafise ivyiyumviro bimwe, si ukuvuga yuko umwansi w'igihugu haba namba.